Twongeye kubaramutsa bakunzi mwese ba Ikangure TV, abandi tukabaha mwiriwe mwese bigaterwa naho aherereye kw'isi. Uno munsi mu kiganiro c'ubuzima tugiye kurebera hamwe umuti udasanzwe uwo benshi cyane uza gusanga bakeneye, kandi bikaba ngombwa ko umwe wese amenya uko bawitegurira, akamenya nuko ashobora gufasha bagenzi biwe kugira ngo igihe bishitse nawe agahora n'iki kibazo usanga giteje urubwa abagabo benshi, uko ashobora kucigwana ko akamenya uburyo ashobora gukoresha bitarinze kumwononesha cyangwa bimusesaguze, ariko wenyene ariwe amenye uko bavyikorera, akiyubaka, akigira umuntu muzima, umuntu w'umugabo aba yuzuye akwije ibisabwa. Eka imbere yuko dutangura mbanze nshimira abantu bo hirya no hino kw'isi, abakunzi ba Ikangure TV, aho batubwira kumenya ku mwanya ko ibiganiro twagiye tubashikiriza byagiye bibafasha cyane kandi cyane, n'abandi badukurikirana hirya no hino kw'isi kandi bagafasha abandi kuza baramenya bino biganiro tugenda turabashikiriza kugira ngo bigende byubaka abantu benshi cyane. Nongere kandi nkunde n'aba bantu dushikiriza ibiganiro bagaca kandi bagerageza kurondera ibyo twababariye bakabishira mu ngiro kujya nyene nkuko biba byashikirijwe n'umuhinga mw'ico gikorwa, na cyane cyane cyo kuvura zino ngwara usanga umengo zarananiranye, aho usanga umenga abantu benshi cyane baramaze no gusa nuko bihebura hirya no hino kw'isi. Uno munsi rero tukaba tugiye etape par etape kuraba ukuntu bashobora gukora uno muti bakoresheje imiti kama y'ibimera ibubaka ikabakomeza bya nyavyo. Ukaba rero uri mushasha no kuri Ikangure TV, eka tuce tukwibutsa ngo ukore subscribe canke uyaboneshe kugira ngo nawe ube mu banyamuryango ba Ikangure TV. Hari abantu rero benshi bakora kuvuga ngo abandi ntibazi ngo kuyabonesha. Uraba ijambo ryanditse ko sabone, iyo ritukura aho bari kuri YouTube, uri kuri YouTube sabone canke subscribe ucokoza ko gutoye gusa n'akantu k'inzogera gacufyondako. Hanyuma kuri Facebook namwe muca muraba ahantu handitse ijambo sabone riba risa n'ubururu hejuru ya video, ugacufyondako cobora naho akantu k'inzogera canke handitse ijambo follow, canke kabaza umuntu abiza akakwereka uko biyabonesha kugira ngo ube umunyamuryango w'abantu benshi cyane, ibihumbi byinshi cyane ku isi bikurikirana kandi bigashimishwa n'ibiganiro tugenda tubashikiriza ku munsi canke kundwi. Eka rero tugende etape par etape. Aho rero muce mutora udukaramu twanyu mwandike. Uhejeje kumviriza ikiganiro cyukirungikira abandi, upartage uko ushoboye kugira ngo benshi bashoboka baze baramenya ibiganiro bene ibi, kugira ngo urashobora gusanga ufise n'umuvyeyi wawe utazi ko indana ari kibazo akabironka ari wowe ubipartage, cyangwa ugasanga mwene wanyu, cyangwa ugasanga umukobwa wawe, cyangwa ugasanga hehe. Ni kuvuga usanga abantu benshi cyane bafite ibibazo bene ibi, ariko mugiye muzamira bihanahana ofete nabishize kuri Facebook kugira ngo mufashanye muzamira hanahana hirya no hino kugira ngo bose bamenye kwiyubaka mwibanga, ntawe numwe neza kumenya ngo nakagwaye ibi ngo nakagwaye ibi, induru zitarenze kuja hejuru. Ikintu kibabaje nyamukuru nuko ugira uko ukabona n'abantu bakiri bato bafise ibibazo byo kurangiza n'ingoga, bamwe bikaba byagiye biterwa n'ukuntu bagiye biyonona, abandi baca mu bintu bitandukanye, abandi bakwegerwamwe n'abagenzi babo, abandi n'ubugwayi butandukanye. Havuga uti ese aba bantu ibi bintu byagenze gute? Ugaca usanga ibintu baciyemwo biriko bibagira kingaruka mbi gose, hamusanga mbere niyo bishitse akagerageza ngo yigwane, ugasanga ari kajijya aja hehe, ugasanga wapi, ugasanga rero ibyo bintu bibagize ko ikibazo kinini cyane, na cyane cyane ko ushobora no gusanga ariko yivuza nabi canke yivuza n'ivyo atazi n'inkomoko y'ikibazo bafise yariyo. Ugaca usanga rero bigiye vyononekara, ahubwo bamwe akagira igihe bakaruha bakemera ibeye, ugasanga nyene nakajagari gusa mu ngo zigenda zitandukanye. Abandi ndetse ugasanga baranatinye no kwiyangaja ngo bubake, ukabona umuntu arakuze arasatuye bakaberwa n'ivyo ari byo, kumbe yaramaze kononekara. Hari nabo usanga n'ubukoresho bwabo bwagiye bwitunatuna bwarasubiye inyuma kubera ibi na biriya abantu bagenda bacamwo, maze bikabagera ko ikibazo gikomeye cyane. Rero uko uno muti ugiye gutegurwa ukabugizwe n'ibintu byakama gusa kugira ngo umuntu yiyubake bya nyavyo ntavyo gusubira inyuma. Ubwa mbere uraza kubugizwe n'iki giterwa mubona ngaha bita tangawizi. Tangawizi mwese murayizi, murabona
n'utuji twinshi baradukora bagaca bandika ko ngo bica bigenda neza mu buryo, ariko tangawizi yonyene wapi ntishobora kwikorana. Ariko hano iraza gukenerwa cyane kuko tangawizi irakenerwa kugira ngo yoze amaraso na cyane kusanga amaraso menshi afise ibibazo, abantu ugasanga sinzi namba ari infection namba ari ubuki sinzi ukuntu hameze, kugira yoze amaraso ishobore no guturira no kubinure. Tukaza no gukenera ico biyita oignon rouge, iki gitunguru gitukura ukunyera mukibona ngaha. Ugafata oignon rouge imwe ukayisya neza, ukayisya fresh, ukayisya na karapeze neza kabubuyi, bashizana na tangawizi mbisi mbisi ijya igifisa kanovera kuzuye, ugaca nayo ushira nga usya iteke ryose, ugaca uzana ifu canke ukazana ico bita kirikima, ifu ya kirikima sinzi ko muyizi. Ukazana kirikima house mu isoko ziratembera, abantu nzamba n'abazishane barazidandaza, zigomba kumera nka tangawizi, mugabo zose tangawizi nizo bita kenshi kirikima. Ubajije mu masoko atandukanye na cyane nko mu bisagara binini uca usanga bazikwereka, cyangwa uravye no kuri za Google kirikima bashobora kirikima yari kugira ngo ishobore kuraforosa burya butsi, na cyane kuzanga aho ubutsi bwagiye bwitonatuna igisina kikagwa, abandi ugasanga byagiye byitunatuna kubera ibintu byo kwikinisha, abandi by'ibiki ibintu bitandukanye. Ugaca urondera rero n'umuse umuse urubuto w'inazi. Inazi murayibona, ucukoramwo uragura nk'inazi nk'imwe canke zibiri, ukaca uzitonora, ugaca ufata uyu muse wawo ukawusekura neza ukabubuyi nkakumwe bagira iki oignon rouge. Ugaca ufata rero uyu muse w'izinazi zibiri wasekuye bagize ubuyi, ukawuvanga na ca gitunguru gitukura, ugaca ukubitamwo n'ibiyiko nka bine entre ya 4 na 6 vya kirikima, vy'iryafu ya kirikima, ugaca ukubitamwo donc n'iteke ryose rya tangawizi. Hanyuma habasigaye gusa kurondera tungurusumu. Tungurusumu ni antioxidant nanye nikomeye cyane, ugaca ukororeramwo kubitamo tungurusumu. Uhejeje rero ucunyaragasa ukabivangana n'ibiyiko 8 vyizi mbuto nkunda kubabwira bita guro. Guro ni kuvuga urazitumako cyangwa ukazikomanda utazi iyo bazikura, ukazicangamwo. Benshi baramaze kuza bamenye ko bazirondera bakazishira mw'imiti kugira ngo bajye busanga imitsi mengo yaramaze kureguruka ikomere. N'abandi busanga bwatiye donc busa no kubwitunatuna canke bukazingama ntibugire igikuriro, barebe ko bushobora guhema neza, buduge bufise nyene inguvu nyene yiransi isokoke nyene ibe ndende nyene ikwiye, kuburyo uri kurayikoresha nyene n'uwo muri kumukorana yumva ko hari ikintu winjije akaba ni ikintu sokoye kandi gikomeye. Hanyuma inyuma y'ivyo rero ushiramo ibiko ndi kuvuga bita hagati ya 6 n'8 vy'iyo guro, vy'iyo fu ya guro. Mu mwanya muto wari kuvuga iyo uri kurabikoresha nk'imisi kenshi kunze kuba imisi 6, turabikora imisi 6 yose, ukabifata dozi kwiye nyene ukaburudika, ntubivuturiremo hagati. Ni kuvuga ico gihe uratangura kubona amarezita ukuntu pole bitangura kuduga, kuko imiti kama ntabwo bica bifatiraho nyene. Mugabo yoye ni kuvuga kubera uba wabikombiniye hamwe bifise ingufu zikomeye, ni kuvuga ushitangura kubona ukuntu iduze ingufu, kwanza amaraso akirukanga neza nta bintu byazibira, akajamwe neza igahagarara, kuburyo nawe nyene uri kurangura amabanga nyene usanga uri umuntu nyene w'umugabo yuzuye canke umuntu akiri umusore akomeye. Apana nka bya bintu usanga umuntu usanga umenga afise ubugwaye nk'ubw'abantu bacotse gose bacotse, hamwe usanga ari na bamwe anaheza nakamukumva ngo umugongo uracitse kandi akiri umuntu w'umugabo asanzwe namezene. Ico gihe rero iyo uri kurafata iyo miti rero hari ibintu bibujijwe nkunza kubwira abantu. Inzoga muntu kundi icupa cubanza ugahagarika, amata ucuhagarika, itabi ucuhagarika. Aho rero bica biza biragenda neza mu buryo biza biraja mu ngiro. Nuko rero turabashimiye kuba mwabanye natwe mu kiganiro, maze mu gihanahane uko mushoboye.
abandi namwe bajya usanga bakeneye ya mitiba iteguwe ifise inguvu cane muraca mutwakora kwizi nimero mubona tuba twabashikirije kugira ngo mufashwe neza kandi mukurikiranwe n'abantu babimenyereye. Nuko rero mugire umunsi mwiza na mu kiganiro c'ubugaruka aho tuzorabira hamwe uko bavura ibibazo na cane cane byo kwamana amasinezite ugasanga abantu benshi cane araba bangamiye. Nuko mugire umunsi mwiza abandi mugoroba mwiza. Bye bye.